Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku bategetsi babiri bakomakomeye bahambaye cane muri CNDD-FDD baherutse guhunga igihugu c'u Burundi, bakaba baratangaje amajambo akomeye kandi ateye ubwoba yerekana ububegito bwa CNDD-FDD, ndetse akaba hari byinshi bashize hanze byerekeye ihunga ryabo ndetse n'ababigizemwo uruhara mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane ari kuvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko akomeje kwibasira igihugu c'u Rwanda. Amakuru adushikira akaba yemeza ko Ndayishimiye ari kongozwa n'ababirigi ngo atere igihugu c'u Rwanda ngo bazamufasha, ariko akaba atazi icyo ariko arakina nacyo, kandi akaba atazi ibyo ariko arakora ko bishobora gusiga bisambuye burundu ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibi bikaba byatumye abajenerali bahambaye cane harimwo n'abahagarariye iperereza mu gihugu bose bamaze kuvuga ko Ndayishimiye bagomba kumwikurako kuko ashaka kubakwegera akarambaraye, ashaka kubakwegera mu ntambara y'u Burundi n'u Rwanda nk'uko yabakwegeye mu ntambara ya Kongo, aho abasoda b'u Burundi bakomeje kwicwa kugeza naho M23 abatari bake ibafise mu minwe ndetse ikaba ibagejeje ku irembo ry'u Burundi. Ibi byose bikaba ari byo abajenerali nka bose bahereyeho bitandukanya na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Saya gusa arandi makuru menshi ahambaye cane twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wowe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akareka ryo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira amakuru arabana n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorana n'ababirigi ndetse n'umugambi mubisha yateguye ugutera u Rwanda afatikanije n'ababirigi, ibi byose bikaba byaramenyekanye aho yatangiye kwamagana ndetse no kuvuga amajambo mabi ku Rwanda, ariko abajenerali bose bakaba bamuteye umugongo bakavuga ko iyo ntambara batazayimuherekezamo. Reka tubanze tubabwire abategetsi bahunze kandi bari bahoze bakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD, uyu munsi bakaba batangaza amajambo akomeye kuri CNDD-FDD bamaze imyaka myinshi bakorera. Aloyizi Batungwanayo: narambiswe ibara, naragirijwe ko nkorera CIA n'u Rwanda, ariko nazize urwango Rwanda yicariye. Twaheruka kubaha amakuru avuga ihunga rya Aloyizi Batungwanayo, umwe mu bakomiseri bahora bagize severe. Ihunga rya Batungwanayo ryaratangaje benshi kubera yafatwa nk'umwe mu begereye cane ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu kiganiro aherutse guha umumenyeshamakuru Antoine Kaburahe, Aloyizi Batungwanayo aravuga ingene yategetswe gutanga imihoho ku ngufu, ingene yambitswe ibara ngo yarahemukiye igihugu. Yemeza ko byose byavuye ku rwango rwa Petero Karaveri
Ndayicariye atwara Severi. Intango ya byose kuwa gatanu ukwezi kwa mbere 2025. Aloyizi Batungwanayo avuga ko yahamagawe ku telefoni na Geras Daniel Ndabirabe atwara inama nshingamateka ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa mbere 2025. Ndabirabe yamutegetse kumwitaba mu gitondo cyo kuwa karindwi ukwezi kwa mbere 2025. Agize aritaba, Aloyizi Batungwanayo avuga ko yatangaye asanze n'icegera c'umukuru wa Severi Clement Noella Ninziza yari yatumweko. Bose bakiriwe na Geras Ndabirabe isaha zitatu z'igitondo. Aloyizi avuga ko Ndabirabe yari yarakaye bidasanzwe. Mu kiringo c'amasaha abiri aratuka ibidasanzwe Batungwanayo na Ninziza mu kubita ibihemu. Uwo yakarira cane ngo yari Aloyizi Batungwanayo. Uri umuhemu turabizi byose, ukorera abakoroni, utanga amaraporo mu bazungu, wavuye muri societe civile none ubandanya gutanga amakuru. Wama i Buraya, wama muri Amerika, ukorera abanyamerika, ukorera CIA, ukorera n'u Rwanda. Aloyizi Batungwanayo avuga ko yavuye muri ayo mubonano yumiwe. Izo ngendo bamwagiriza nazo avuga ko zose yazikoze afise uruhusha rwa Petero Karaveri Ndayicariye kandi ko atashe yatanga raporo. Geras Daniel Ndabirabe ntiyigeze ashaka kumva insiguro za Batungwanayo, ahubwo yamwise inyankaburundi, umuhemu abereye kuba mu munyororo. Umubonano wa kabiri kuwa 11 ukwezi kwa mbere 2025. Kuwa 11 ukwezi kwa mbere 2025, Geras Ndabirabe yatumye ko abagize Severi bose harimwo na Petero Karaveri Ndayicariye. Ndabirabe yagiye arakira umwe. Ndayicariye Ninziza Batungwanayo yabakiriye ari ukumwe n'ibyegera byiwe hamwe n'uwufata icegeranyo. Aloyizi Batungwanayo avuga ko Ndabirabe yasubiriye kumwagiriza ibyo yari yamwagirije ubwa mbere. Yongeraho ko hari ibikorwa akorana na kaminuza ya Elion muri Amerika bijanye no guhakana raporo ya Severi, niko kumwita ko ari inkozi y'ikibi yaguzwe n'abanyamahanga. Aca amuha urupapuro ngo asinye ko atanze imihoho. Batungwanayo arabyanka kubera byari bitandukanye n'amategeko agenga Severi. Aloyizi Batungwanayo avuga ko yatewe ubwoba mu biro bya Geras Ndabirabe. Ubyanse nzomenya uko ndabigenza kundi. Aloyizi avuga ko yaciye yemera kwandika ko atanze imihoho kubera abitegetswe. Ndabirabe arabyanka, amubwira ko ategerezwa kwandika ko atanze imihoho kubera imvo zimuvuye ko adashimye kuvuga. Aca amwereka uko Clement Noella Nziza yari yamaze kwandika arasinya. Bahavuye bameranya ko yandika gusa ko atanze imihoho. Aloyizi Batungwanayo avuga ko Geras Ndabirabe yamusabye ko ibyo bintu bizoguma hagati yabo, ko bitazovugwa. Ukutumvikana na Ndayicariye. Aloyizi Batungwanayo avuga ko byose byavuye kuri Petero Karaveri Ndayicariye. Avuga ko imigenderanire yabo yari yabanye mibi cane. Ndayicariye yagiriza Batungwanayo ko yama mu manama atabimenyesheje, ariko ibyo Batungwanayo arabibeshuza. Avuga kandi ko bapfuye kuba Batungwanayo yarasabye ko abantu Severi yagiriza amakosa ko botumwa ko bagatanga umuco ku byo bagirijwe. Aho yatanze akarero ka Gabriel Mpozagara yari umushikiranganji mukuru wa Repubulika mu mwaka w'1969 no mu mwaka w'1973. Uwa kabiri Simbananiye akunze kwagirizwa ico bita Plan Simbananiye. Uwa gatatu ni Zeno Nicayenzi yabaye umushikiranganji wa mbere wo kwivuna abansi. Uwa kane ni Celesius Mpasha avugwa ko yari arongoye umuhari wishe abatutsi
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri. Aloys Batanywa avuga ko Petero Karaveri Ndayicariye yagumye yanka ko abo bantu babazwa. Batanywa ntatahura ingene Severi yubahuka kwagiriza abantu ibyaha bikomeye cyane mu gihe yanse kumviriza ico nabo babivugako. Aloys Batanywa aravuga kandi ko yagerageje ibishoboka byose kugira ashobore kumvikana na Petero Karaveri Ndayicariye ariko byaranse. Barahuye haraba n'umushingantahe abaja hagati ariko nta cyahindutse. Ibyashikiye Aloys Batanywa ni icigwa gikomeye. Kuri no mbonesha kure tubivuga kenshi cyane. Mu ntwaro y'akarenganyo nta muntu n'umwe aba akingiwe. Intwaro itagendera ku mategeko, uwari we wese aragira umwanya wo kurenganwa. Ni ikibazo c'umwanya gusa. Ibyaha by'agacamutwe Aloys Batanywa yagirizwa turi benshi twahunze imbere yiwe twagirizwa ibyo nyine. Ntitwigeze duhabwa akanya ko kwisigura. Hafashwe ingingo zo kutwica gusa. Kumbure Aloys Batanywa yarabaye mu bibaza ko duhanwa kubera turi abansi b'igihugu, kugeza nawe yisanze ari umwansi w'igihugu. Nawe wumvirije iyi nkuru naho woba wibaza ko ukomeye gute, burya ejo ni wewe uzitwa umwansi w'igihugu. Nawe Ndayishimiye uriko urakora amabi atagira izina, ubandanya guharabika abatari bake, ejo ni wowe uzaba witwa umwanzi w'igihugu. Tugaruke ku majambo ateye isoni atagira ifatiro amaze igihe atangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ku gihugu c'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye ati niyo u Rwanda rwantera Bujumbura buciye Uvira, natwe tuzotera Kigali duciye mu Kirundo. Kuva Goma ifashwe na M23 muri 2025, Perezida Ndayishimiye aguma avuga ko agira aterwe n'u Rwanda. Yarabivuze imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi mu mpera za 2025. Yongera arabivuga mu Kirundo imbere y'abanyagihugu. Hose yaravuze ko ingwano azoca yikwiza hose. Mu nama iheruka Addis Abeba y'ubumwe bwa Afurika, Perezida Ndayishimiye yaraganiriye umwe mu bakuru b'ibihugu mu karere ko agira aterwe n'u Rwanda. Uyu nawe aramuhumuriza ko uwo mugambi atawuriho. Ico gihe Perezida Ndayishimiye yaragize umunezero udasanzwe. Acandika ku rubuga rwiwe rwa Twitter mu gatondo ka kare cyane ngo abari biteze gukamisha ingwano y'u Rwanda nibasubize amero mu rwubati. Byarumvikana ko yiruhukije bidasanzwe kuko azi neza ko ingabo z'u Rwanda nta gihe byabafata batageze Bujumbura. Inyuma yaho Perezida Ndayishimiye yarungitse intumwa zitatu mu Rwanda: umukuru w'iperereza General Ildefonsi Habarurema, umukuru w'iperereza rya gisirikare Colonel Jean Manirakiza na buramatari wa Ngozi General Leonidas Ndaruzaniye, ngo baje gutakambira u Rwanda ibyo gutera ntibibeho, ngo M23 ntiyinjire muri Uvira. Nawe yemeze kumvisha Perezida Tshisekedi ko yokwemera kuganira na M23. Mu nyuma intumwa z'u Rwanda nazo zaraje mu Burundi. Barumvikanye ko imvugo zo gushamirana zigiye guhagarara. Niho muri leta y'u Rwanda batangura kuvuga ko imigenderanire n'u Burundi iriko irasubira kumera neza. Muri no minsi ntawuzi ibyasubiriye gufata Perezida Ndayishimiye. Vuba mu ishengero rya Mbayahaga, Perezida yavuze ingene afise ingabo zikomeye kurusha iz'u Rwanda, ko afise ingabo zo mu ijuru zitaboneka, ko afise amavubi azorya abaduteye canke bonyine bagatangura kwirasanira nk'uko byabaye mu ngwano zo muri Bibiliya. Aca yagiriza u Rwanda ko ari rwo rwazanye amacakubiri mu Burundi. Ubu naho asubiriye imvugo z'intambara. Mbere aratanga aho azoca gutera u Rwanda nakataraboneka mu mateka y'isi. Mu Rwanda bavuga ko badashaka kwishura amajambo Perezida Ndayishimiye amaze iminsi avuga. Bavuga ko bipfuza guha amahirwe ibiganiro bamazemwo iminsi n'u Burundi. Hagati aho Perezida Ndayishimiye avuga ko we atabazwa ingene ibisagara bya Kongo byagumye bifatwa kandi abasoda b'u Burundi ariyo bari kubigwanira.
Ndayishimiye avuga ko yari yagiye gufasha ko byabazwa abasoda ba Kongo. Muri Kongo Uburundi bwarungitse abasoda barenga ibihumbi 10. Gusa amakuru twabashije gutohoza aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gushukwa n'Ababiligi bamuhenda ko bazamurwanirira bagakora ibishoboka byose niyemera ko Ababiligi batera u Rwanda baciye mu Burundi. Gusa amakuru dufise kandi yizewe nuko abajenerali biwe babyanze, bakaba babirwanyije bakavuga ko atabushobozi n'imbaraga igisirikare cy'u Burundi gifise cyo kwiyegereza igisirikare cy'u Rwanda, gifise ibikoresho ndetse gifise abasoda bamenyereye ingwano. Ndetse umwe mu bajenerali akaba yabajije ikibazo gikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yamubajije ati niba koko benshi bemeza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zikaba zaratwirukankanye guhera Bunagana kugeza Goma kugeza Bukavu, none ubu bakaba bageze Uvira, ubu urabona ziriya ngabo koko dushobora kuzinesha igihe twaba twazishoyeho intambara tuzi neza ko tudashobora gutsinda. Ibi ni ibintu generali umwe mu bajenerali bakomeye cyane mu gihugu yabajije Ndayishimiye abura icyo asubiza. Turabandanya kubatohoreza ibyamakuru ari kuvugwa ndetse tuze no kugaruka ku makuru yerekana ingene Ububiligi buriko burosha Ndayishimiye, dore ko bwamaze no gushira drone mu Burundi ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara ngo bukaba bwiteguye gutera u Rwanda.